Twahisemo gushigikira muri ibi bijanye n'inkino kuko dusanzwe tuzi yuko inkino kuzitegura bisanzwe bisaba uburyo bwinshi. Twebwe aho tugeza rero twaragerageje kugira ngo dushigikire, kuko izi nkino zihuza urwaruka narwo rurimwo abantu benshi bafise impano zitandukanye. Natwe mu vyo dukorera ko turashigikira impano. N'ubu hariho n'irindi higana dusanzwe turiko turategura rijanye no kuraba impano urwaruka rufise, cyo twise Tambabik. Kubera rero dusanzwe dushigikira urwaruka, niyo mpamvu twahisemo kuza gushigikira n'izi nkino zo mu mashure mato mato n'ayisumbuye. Hariho n'abahora badusaba nyene ku bijanye no kubashigikira mu bijanye n'inkino, kandi nabo nyene iyo bahuriranye n'uko uburyo tubufise, nabo nyene turabita bakama baba baduteye kubashigikira, kuko vyose biri mu vyo dusanzwe turaba dukorera ko mu bijanye n'impano kugwaruka n'abandi basanzwe bafise ivyo berekana nk'impano baronse bahawe n'Imana. Nk'uko mwabibonye aha, twagomba kuraba abantu bafise ico barushije abandi. Mwabonye ko twagerageje kubashigikira, kubatera intege mu kubahereza tuyadushimwe, ariko kandi murabona nko abantu baba bariko baragira ivy'inkino baranyotegwa, twararondeye amazi bashobora kuza barihereza n'ibindi rero bitandukanye dushobora kuba twarafashije.